mumfungire kugira ngo ashobore kundiha ideni ryanje. Kenshi bakunda kuvuga mu Kirundi ngo munkanyire kugira ngo ashobore mu bisa. Kino gihe haribonekeza akarenganyo kenshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo nta nuwo bakibiharira, n'umukuru w'igihugu aza yaraheberanye. Abari mu mabohero sibo bategerezwa kubayo, abategerezwa kubayo baridegemvya. Ubu ikintu cyose ni gihushane cacu. Umucamanza akugira uko yishakiye, nta umukurikirana. Ubu hoho wakabaye kose basigaye bavuga ngo ni erreur judiciaire. Vyumvikana ko umucamanza atakosa agira. Bibaye aho gukurikiranwa ku giti ciwe bavuga ngo ni kosa ry'ubutungane. Nibaza ko ari ico guhabaye erreur judiciaire. Muri 2013 harabaye décret numéro 114 du 30 avril 2013 portant guide déontologique et disciplinaire du magistrat. Alors, article 77 niho kubijanye n'amasanction disciplinaire naho mwaciye muglisamwo ako kantu no munsi kariko karadukwegera. Uwateguye ino texte yarazi icyo ari karakora, ou bien yari umuntu ari corrompu, yabonye yuko ategeza kwikingira, yagize iki? Alinéa ya mbere yavuze ngo tout manquement des magistrats aux exigences professionnelles constitue une faute disciplinaire. Alinéa 2 acharavuga ngo toutefois l'erreur judiciaire ne constitue pas une faute disciplinaire. Muyandi majambo mwari mweje kono urumva mwavuze une chose son contraire, kuko nta nimwe rero izo bikibaye disciplinaire, kuko byose muca mwinyegeza muri erreur judiciaire. Kubw'ivyo uno munsi recommandation ya mbere uyandikenya kwa mushikiranganje ucika uhindura ino decret utabigize mwuba mushikiranganje udatwaye ino texte muri conseil des ministres izokurikira. S'il vous plaît nyakwa mushikiranganje ntuzosubira umviriza, nta kindi tuzosubira kuvugana namwe udatwaye ino texte d'application muyihindure. Iki kintu mwinyegejemwo cha erreur judiciaire guhera uno munsi gihagarare. Ati ico gikono mwinyegejemwo guhera uno munsi ndavuze ngo gihagarare. Guhera uno munsi gihagarare, kuko byose na ma erreur judiciaire. Incompétence ni erreur judiciaire, yacirubanza nabi ni erreur judiciaire, yacikwa gumva ni erreur judiciaire. Mwese mukabona yuko byukuri ya byonze mugaba cyayinyegeza he muri erreur judiciaire. Rero muha mushikiranganje nawo mwazananye le prochain conseil des ministres nze numve mugende mucimuva nga mutegure un texte muhindure mugarukane kuri texte d'application yari no tegeko ribagenga. Ibintu byo kwigira ama exception ngo toutefois nukuri biravyishe njye nukuri umukuru w'inama nkenguza amateka ari kugikogwa, ariko aravyitwaramwo neza, ariko arakora akazi ajejwe, aratandukanye n'abandi tubona mu bindi bisata. Ugerageje kuraba ibibazo abaza abashikiranganje urabona yuko ariko abibaza ku neza y'abanyagihugu. Ngaruke rero ku gikono, ico gikono rero bahora binyegezamwo nibakivemwo, nibasohoke. Umucamanza aciye urubanza nabi abihanigwe, apana kuvuga ibintu vy'amaherere judiciaire ngaho. Nabajijwe n'ikindi kibazo kuvyerekeye igitigiri kinini c'abapfungwa bari mu mabohero, aho usanga amabohero yararengewe kandi yategerezwa kujamwo abapfungwa bake. Ku kibazo ca mbere, ikibazo cabajijwe kivuga ko nkuko vyavuzwe mu ntangamarara muri kino gihe ibiharuro biragaragaza vy'ukuri ko amabohero afise abanyororo baruta abo yagenewe.
kwakira. Nk'akarorero, ibohero rikuru rya Mpimba ryari rifise mu kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2023 abanyororo bangana n'ibihumbi 4,957 mu gihe ryategerezwa kwakira abatarenga 800. murumva ubudasa, abanyororo 4,957 ryari rigenewe abanyororo 800. mwumve ingene abo bantu baba babayeho. Mwaciye mubaza ti hariko hakogwa iki kugira ngo ico kibazo c'ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero gitoregwe umuti urama. Inyishu ikaba ari ikurikira: nk'uko mubishikirije muri ico kibazo, si agaseseshwa rumuri ko ibitigiri vy'abanyororo ari umurengera umuntu agereranije n'ibitigiri amabohero yari yaratekanirijwe kwakira. Muri ivyo bitigiri abapfunzwe ivy'agateganyo bakaba ari umuce munini gusumba abamaze gukatirwa ibihano. Ivyo biruko mu gihe hariho ingingo y'igitabo c'amategeko agenga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa, ari ingingo y'154 ico gitabo mvuze, ivuga ko gufunga vy'agateganyo ukekwa ko icaha ari ingingo idasanzwe yo gushika ko mu gihe bigaragara ko atakindi cokogwa kugira ngo habe gukurikirana canke gukingira ukekwa ko icaha. Muri iyo ngingo hakaba hari n'ibisabwa kugira ngo hafatwe ingingo yo gufunga ivy'agateganyo. Rero gufunga vy'agateganyo yategerezwa kuba ingingo ya nyuma mu gihe bigaragaye ko ukekwa ko icaha aburanye yidegemvya hari co kononekara kubijanye n'umutekano mu gihugu, mu kibano canke n'umutekano wiwe nyene. Ega yemwe, aba bagwiriye mu munyororo abenshi si ba bene gihugu usanga bazira kwiba ibitoki, bazira kwiba impene, bazira gaforode. Hari abantu bakomeye barimwo. Ku vy'ukuri ubu uravye abari mu munyororo ni bamwe baba bivye igitoki. Yampaye nkawe rero, subiramwo twumve. Ni bamwe baba bivye igitoki, bivye ikinga, bivye amashuka, ugasanga abayaya bivye amashuka bayinabuja, be nabo nibo usanga bagwiriye mu Mpimba. Nawe nyene murumva yuko birushe bikamutera isoni kuvuga ngo ni bande? Uwivye igitoki, abivye ikinga, mana yanje, abivye amashuka. Ako kantu murakumvise? Ewe Burundi bwacu uratwengeje, urababaje, erega kabi gatwengwa nka keza, ngwa kabi gasigaye gatwengwa nka keza. Ibi bintu birababaje, 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 birababaje cyane, birababaje cyane. Reka ndabereka abantu bafatwa. Voilà, umutipe murabona ko yari yivye igitoki akimuremetse. Aha, uyu ni mu Mpimba. Murabona ko n'uyu bariko barakimuhekerereza. Aha ni mu Mpimba direct. Umutipe wewe sinzi ibyo yari yononye. Aha usanga yari yatwaye nk'ibihumbi 5 vy'umuntu bamuranguruza mu Mpimba. Wewe murabona ko yari yivye impene. Aha ntavyo kubaza. Uwategerezwa guciribwa ugwikibiriraho. Aha ntavyo kubaza ni mu Mpimba. Aba batipe murabona ivyo bari babafatanye. Aha ntavyo kuvuga ngo n'abaminere. Aha ni mu Mpimba. Murabona ko bakiri bato. Mugaha ntavyo kuvuga ngo baracari bato,
ni mu mpimba nta bindi bazokurirayo abo bongira ngo nagaforode aha ntavyo kubaza udatanze amahera ni mu mpimba aba batipe bo bari bacomoye amabati aha none bagabo bobaza aba ni mu mpimba direct yo forode y'ibitenge aha rero ufashwe wivye igitenge mana yanje aba batipe sinzi ivyo bari bononye aha basha baravye nabi ni mu mpimba aba bo usanga bari bashoye korota imwe bimbi kabarore aha batigomboye ni mu mpimba aha sinokwirirwa ndavuga vyinshi ivy'ibitenge murabizi mwumvise abayaya usanga bivye amashuka abo bari mu mpimba erega ndiko ndabaza mwebwe muravyumva nuwomba jiji mwebwe rero ngango ntikabagiyemwo dukuye n'ibinanga vraiment aha nta kantu kabazibuye mwebwe okay reka nishiriremo umukuru w'inama nkenguza amateka wewe karamusaruye twumvige nabaza akabazo gatoyi murakoze cyane murambabarira urumva nuko ariko mugize neza abafunzwe nabivye igitoki abagize twama twibaza ikibazo kumenga abiba ibintu byinshi cyane ntibafungwa mana yanje aka kabazo kumengo nakumuzagazaga ati twama twibaza ikibazo kumengo abafatwa n'abantu babivye utuntu dukeya mugabo abivye vyinshi batigera bafatwa n'umunsi warimwe iki kibazo ko ari umutagazaga iki kibazo ko ari umuja wacu bagabo ati wivye impene di no mu mpimba ati mugabo wivye imiliyaridi 54 agasasa mu nama nkenguza amateka canke mu nama nshinga amateka canke mu nama nshikiranganje canke akaba umu ambasaderi canke akaba uwundi mubahwa iki kibazo ni danje vraiment twumvigane yacishuye ivyo navyo nagira ndabishikeko sinovuga yuko mu mabohero atabakoze ivyaha binini bariyo araje ngo ni bande gantu abakoze ivyaha binini nk'ivyahe ubwa mbere yadondaguye abiba impene abiba amashuka abiba amakinga abiba ibitoki reka twumva abantu b'ibihangange ivyo nabo bivye reka twumva ivyo bihangange n'ukuri nabo nyene bariyo ariko be nabo nyene bariyo bakoze ivyo vyaha binini nibo amategeko asaba yuko bogumayo ivyo niwe vyose murumva yuko atanyishu yari kuronkera iki kibazo ariko aragira ibintu vyo kwikurayo nyene kuva abari ku butegetsi babushitseko gushika nino saha umuntu murumva akomeye yagiye gupfungwa kubera ivyo yononye ninde ntihagire uvuga generale bunyoni sibi yagirizwa iyindi dosiye ibintu bivuze ndabizi neza yuko atawe woronka ariko ikigega ca leta carubamye ni bande bacubamitse bo bari ba chef de zone gabasha bo bari ba mustanteri oya bo bari ba buramatari mana yanje aha rero ni kumuzi wibuye enda bacumita inkuru mugome murire nyiri muto cyane iwacu baradandaza inzoga baradandaza urwagwa w'amayinga uruhotogwa ndakurahi inzoga y'ubuki yadandazwa iwacu yari danje baradandaza n'ibiyeri n'amafanta hariho umutama yitwa Shamba kunywa kagwa afise n'inkoni bero uwo mutama
yarakunda gukinisha abana sana. Ashitse rero akandamutsa yarandaba mu maso akamfyonda ngiye kuvuga ngo yararararara aho yaba ariko aratwenga akavuga ngo ndagukanya gasha ndagukanya mwiyetse nkiruka ati ngumira hosha mumfatire ndamukanye. Uwo rero yari mutamashamba ariko ivyo yabigira mu ntumbero yo gukinisha abana. Ubisanzwe gukanya umuntu no kumuhotora no kumwereka ko umusumvye ingufu no kumufinya. Murumva yuko uwo mutamashamba yamfyonda agomba kunyereka ko asumvye ingufu. Iri jambo rero gukanya nariheruka kera. Ya subira gutangara ndaryumvise. Reka rero mwumve ingene abarundi basigaye bakanya abandi. Ikigaragara kandi nuko tarica gaseseshwa rumuri nuko inyamiramabi n'abashikiriza amanza bamwe batubahiriza amategeko mu gufunga by'agateganyo mbere hakaba n'inyifato novuga ko igayitse aho bakwegwamwo n'abantu bamwe babasaba kubafungira ababafitiye amadeni. Basanga abantu bafitaniye amadeni ariko ubufitiwe ideni kubera nkumbure abafise umushikiriza amanza canke inyamiramabi bazinanye akaca agenda akamubwira ati mumfungire kugira ngo ashobore kundiha ideni ryanje. Kenshi bakunda kuvuga mu Kirundi ngo munkanyire kugira ngo ashobore Voilà, rya jambo gukanya muraryumvise. Araza akabwira opeji munkanyire, araza akabwira prokirere munkanyire, araza akabwira umucamanza ni munkanyire. Vyumvikana ko abantu benshi buzuye mu mabohero araba ariko barakanywa. Uwo muafande maze kumuvuga ko ingendo zingahe ntariko ararenganya ariko bariko baramukanya. Umuntu agusumvye amahera mu Burundi aragukanya nta kibuza. Umuntu umwe yaravuze ati urubanza mu Burundi rukukira wiganje. Urubanza rwa marukukira wiganje. Izi nyegezwa izo nka guca ngo nuko ngo mbona ntaho ndarucuru urabona ngo ujya mu jama wanje urabona yampaye miliyoni 100. Voilà, uyu muafande bariko baramukanya. Ndabivuze ndabisubiyemo bariko baramukanya. Urubanza rwiwe umushikiranganje wa mbere araruzi, umushikiranganje w'ubutungana araruzi, mu gipolisi bararuzi, muri sentari Bururi bararuzi, ariko vyaranse yuko bamurekura. Hariho umuntu yavuze ati munkanyire. Murabona yuko biguma bihamagarana. Tubasabe miniteka murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde. Acha kubwira ati wewe no mucamanza arakubwira ati wewe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. None bagume badukanya kunyenega yemwe. Tugume dutega umutwe nk'umumobwa. Ico nzi coco umunsi umwe bazogukanya. Ugomba uri mukuri bazogukanya. Urire atawe uyaha. Kubwanje ndumva yuko abarundi tugeze aho umwasi ashaka. Uwo gusumvya igikenye ari wagukanya atabutungane buriho naho tworara turikebagura tugasubira tukikebagura igihugu c'u Burundi nticoshobora gutera imbere. Eka mbere nticopfa caranateye imbere. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubutungane nibwo bushira ihanga hejuru. Muca mwumva yuko ibiriko biraba mu Burundi ari gihushane ciri jambo ry'Imana. Nta n'igice c'ubutungane kiriho. Ni naco gituma turi abambere kw'isi bakenye. Ahatari ubutungane byose ni zero. Na hacu rero ho kwiyumvira. Mbega ibi bintu twobigumamwo kunyene canke two kwiyumvira ukuntu twobisohokamwo. Ushobora no kutagira ico bivuze ko data wanje ariko umunsi umwe bazogukanya. Ndizera ko abarundi batari bake bamaze gutahura aho tugeze. Kandi iyo utahuye aho ugeze
amahirwe aba ari menshi yuko ushobora no gushika aho ugiye. Mugabo utaratahura aho ugeze ntushobora no gutahura iyo ugiye, ntibishoboka. Imana yo mu ijuru niyo yampezagirire. Reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, gem na partage. Mufyonde no klika kazogera. Voilà. Hanyuma ntimwibagire ryasango ry'itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri igihe c'isaha imwe z'ijoro kwisaha y'Ibujumbura. Kuri uwo mwanya tuzoba turiko turerekana ukuntu abarundi twogaruza umunezero Satani yatunyaze. Ndabipfurije uwa Mungu mwiza mwese.